cha tourisme agropastoral murumva ko byose birajana ariko rero nashaka mvugene ayo ma ministeri yose capable de produire iyo amaze guproduiza aca hereza ministère de commerce ati madame le ministre du commerce ati raba uko ucubigenza utransforme ibindi ugirjane muri échange ibindi ushore hanze ngizo mission zitatu ministre wa commerce abafise ariko ingorane nuko binashobora no kuvugwa mu majambo ariko gushigwa mu ngiro bikanka mugabo intumbero niyo aha rero turiko turaja muri 2040 ngiyi mission twongeye gusubiramo kugira ngo abantu bumve iyo ama ministère de production ahejeje acatanga umwimba gahereza ministre de commerce d'industrie niki bintu nkabe nivyo kugira ngo ministre wa commerce ace atangura yakira umwimbu amenye uko ngana muri uwo mwimbu rero aza kumenya uko ngana hari waza gutransforma ajana mu maizine gushinga maizine bagatransforma uwundi mwimbu bakawuhana hagati mu gihugu échange hagati mu gihugu hagati mu makomine hagati mu ntara uwundi mwimbu ikindi gice cy'umwimbu bakashora hanze hari byo dushobora gushora nk'ibiribwa bisanzwe utagombye kubitransforma nabivuze muri ya grand projet twabivuze noneho aho bikunze gukomerera nuko ugiye kuraba mu gihugu ngene twitunganije l'organisation ntirabaho nk'uko tubyifuza ntirabaho sawa icyo turakizi dushireho ikindi nuko ibi turiko turavuga bihagaze sur le mécanisme ikintu mwavuze kijanye na import export ugiye kuvuga gushora no kwinjiza hari ikindi kintu gice kizamo ikintu kijanye na certification mwagiye muvuga aha rero hari ibintu bimwe tudashobora kugira ngo duce dusumagiranya kuko mbega reka ndababaza mbega nk'ubu twoshobora kuvuga yuko turi capable y'ukwimbura dufate nk'amatoni miliyoni zingahe mbega wocubigira gute nk'ibigori wocubishirahe udashobora kugira ngo ushobore kuvyexporta kubitransforma buri imana nubwo muhora muvuga ngo turakenye tugize buri imana iraturaba ikavuga iti mwebwe no bashira kuri vitesse supérieure ntabyo mwuvamwo atereka ndabagenze buhoro none atereka ndabagenze buhoro ko namwebwe mwiyumvira buhoro mugenda buhoro atereka nenda bagenze buhoro amayizine wapi kumva kantu gatarutse hariya nako kumva nabandi bagenzi b'Abarundi ukumva bariko barakatera ingorane kugira ngo nako kadakora imana byose irabiraba ati mwebwe ntimupanze mu mutwe ati zoza ndabaha bike none rero muri ivyo naringeze kuri certification hari ikindi kintu kijana naco nishobora kuvuga import export i certification uvuga uno musi harabariko barayirondera bavuga bati hariho BBN nayivuga ati ndondere certification la certification imaze ko ari ikintu cyoroshye umwobo hasereusi yabivuze ati certification nimaze ko ari ibintu byoroshye d'abord certification nta gihugu kibikora nta gihugu ko mutere igihugu kibikora mugabo n'aba privé puisque c'est la mafia ayo abo bo muri mafia baba bari mu gihugu kiniki nivyo nko muri Tanzania mwabivuze ntabwo bikora leta
kuko leta wewe uza gusertifia gute leta nta nuwo bikwemerera mugabo bikora aba privé no mu bindi bihugu by'iburaya bikora aba privé ubu Faransa nta certification gukora mugabo aba privé nibo bakora certification nibo rero muri izo démarche zabo kugira ngo icyo kintu andiko ndabivuga kubera ko hari n'umuntu muzi none ababwira amaze kwegera hafi y'abantu bakora certification aha nanjye ndiko ndabivuga ndiko ndamwisunga kuko yarasiguriye naciye numva ni kwe ndanabaza n'abandi bantu bavuga ati hehe ntivyoroshe ahe mu kuvuga yuko ni gikorwa twebwe duhagurukira leta ihaguruke mugabo leta nishaka kubishira mu yafise uko izobigenza turashobora no kwedresa ku gihugu niki kitakugaca kiturungika ahantu ati hariya bamwebwe muzoza urazi ugiye gusaba amahera iburaya ugiye gusaba amahera iburaya mu Burundi hari ahantu bakurungika gizimana hari ahantu bakurungika aho hantu bakurungika reka ndahahore uzohavuze ukubesha niki gasanga kugonza irungu ibintu ntibyoroshe aho bakurungika ndababwiye si muri leta eka si muri leta ni mu marezo des réseaux rero nuko bimeze none harya iyo abanyamerika bariko baravuga ngo jewe ngo ndashaka kuguha imfashanyo bamuhenda Zelensky yego da bamubwiza ukuri ngo turashaka kuguha imfashanyo ngo y'amamiliyoni Biden afise faranga na rimwe Biden nta nifaranga na rimwe afise mugabo aca yikora kuri babandi bantu batazwi bakorera nyene mu ntuzi nibo bikorako ati ndabira hariya mwebwe batama mwebwe murabe munkure mukabaregwa nuko Biden agaceja kuri telefone mbega mutama hari na veni wonsogumira nuko ubundi akamushwishuza ati basoya ati ndafukamye ati mpanasenke abayafise nuko nariko ndavuga ivyo ama certification nuko bimeze ariko rero twebwe Abarundi nitwe tumenye ingene dutegerezwa kubyifatamwo kubimenya no kumenya ingene tubyifatamwo aha rero hari ikindi kintu ko tugiye twinjiye muri bya certificat n'ibintu bya import export hari ikintu gikenewe buriya uburundi bwaribwe amafaranga uburundi bwibe kuba kuri independence ayo mara nshaka no kuyasha muri ordinateur ngo ajemo ntajamwo kubera iki cyo hari umunane yakamo ati mbega murazi anyongorera ati murazi yuko amahera y'ibihugu kuri independence amahera yose baje bayakura mu bihugu bibaye independent byari colonize independent baca amahera yose bayatwara iwabo uno munsi iyo bavuze ngo Burundi ngo turabafasha ngo tuzoraba ngo twaye nka miliyoni nka 2 ngo n'ibice 2 cyangwa miliyoni 2 3 n'iki bintu mabeni uki bavuze nayo mahera avahe ukibaza ngo n'ubwiza eka na mahera yavuye muri koloniya mu bihugu byacu bayoye baratwara uno munsi iyo ugiye niyo bagarukamwo ngo bagiye kugufasha baduhi nticane ku mahera yacu murakumbura mushunguruke mugane wowe numvise ejo
avuga ati nimuhaguruke, ati nimuhaguruke, ibihugu by'iburaya bigiye kuduhotora bari kubi bya Senegal, ati duhere ku Bafaransa tubomore. Ha, navuze nti gushiramo ingufu nyinshi. Rero sibyo ndabatumiriye, sibyo ndabatumiriye, ariko nashaka ndababwire ko ibi rero by'ama certification ntimuce mu byorosha, ntimuce mu byorosha, kuko bizoterwa na twebwe ingene dushoboye gukora ama lobbying, bizoterwa na twebwe Abarundi. Hariho Abarundi bafise umutima mubi, bumvise ugiye gukora ibi nabo baca baca inyuma, mwabavuze baca baca inyuma, atona byopfa nabijya bigapfa. Ibyo byose mu malobbying byose bizamo. Reka icyo ndakigeza. Hanyuma ikindi cyumviro cya kane kijanye n'ivyo, hariho laboratoire. Wewe nishobora kuza gukora import export ata laboratoire. Buriya twebwe dukorera mu magendera, dukorera mu bintu bidatomoye. None wewe uyuvuze ngo ushoye ikawa, izo kawa ufise, izo kawa ushoye zifise quelle qualité? Mugabo twebwe tugaca tuvuga ngo ikawa ngo yataye agaciro, wowe n'agaciro kayo ntakuzi, kuko na qualité yayo ntayuzi, wayipimishije iki? Ntabyo dufise. Ibi rero mu gihe twe tuvuze tuti, iyo tuvuga 2040 2060, ni birero tuvuga tuti hazoba hari ubu hagiye kuzoca haba na laboratoire. Tuvuga laboratoire yo gupima ibisohoka n'ubyinjira, kugira ngo ibyo bushoye bipimwe n'ibyinjiye bipimwe. Hanyuma certification niho ikiza mu yinjiramwo, kuko se baca kugira bati koko wewe ni byiza, turabisertifiye kuko qualité yavyo ni nziza. Ntuzobisertifiye udafise laboratoire. Ntibikunda. Uzobisertifiye ariko ufise laboratoire. Iyo laboratoire rero tugiye kuyihagurukira, turabingene tuyironka vuba. Eko, kandi tuzoyironka ku buntu. Laboratoire muri East African, ibindi bihugu byose barabihaye, ni twebwe dusigaye. Sawa, iki laboratoire mwayumvise, bapima ibyinjira n'ibisohoka, yaba imiti, yaba ibyuma, baza babazanira ibyuma byaboze, mugaca muvuga ngo bivuye muri Turkiya ngo nibyo byiza. Ikibikubwira ni iki? Kubwira ni iki? Ko bashobora kugukorera ikoti bakayishona neza, kandi iharire yaratobotse. Cyangwa ugasanga idani hano muri bimwe baje hano mu ntuze, bavyita les épaulettes, bavyita, ugasanga bashizemo n'inda. Nawe bayiguha ugaca ugenda ugaye ngo wambaye ikoti kubira imwinda. None nawe ukacuja ngo ikawa ukarira, ukavuga amajambo n'amajambo, kwambe la qualité y'ikawa ntuzi n'icarico. None ninde umbwira icarico? Kadata nimba mutwenga ntagira uwumbwira cyatubwire twebwe. None ko atayigeze upima, bari muri laboratoire birapimwa. La teneur, iyo avuze la teneur y'ikawa, wawuzi icarico? La teneur y'ikawa c'est par rapport à quoi? Mugabo laboratoire niboneka, uzovuga ati ikawa yanje ni ya mbere cyangwa ni ya kabiri, kuko ifise teneur, ifise caractéristiques zimeze uku, international mazemewe. Nuko ejo bundi abantu baraje ngo baje kuimba, gakara na baje kuimba ibiki, ntibayitwaye tura
baduhena ngo batwaye ivu mwese mwakanuye amaso. Bamwe bakaza banja no kwibarabara ngo barabe ntibabitwaye tubona, tukabura n'ibiri ijana mugabo abandi bariko baravuga ibihumbi batwaye. Nawe ugacuvuga ngo urabona, urakanura mugabo ntubona, urakanura mugabo ntubona. Kandi nubandanye uko nudahinduka mu mutwe ngo wumve ko none ugiye gukanura n'ibindi bizogenda. Ni mukanure rero. Hari wavuze, hari ababingo bavuze ngo kanura burakeye. Ureze gusa ko ureze gusa ko hari akantu bihenze ko ntibagahinyanyura. Kanura burakeye. Abandi babati murakeye mucane. Namwe ni mukanure, ni mukanure. Ni mukanure. Bwakeye kera ntimwabibonye. Ni mukanure basi. Hariho ikindi cyiyumviro, ni icyiyumviro kijanye, twariko turavuga kijanye na faisabilité. Icyo twavuze amaproje manini na mato. Iki umugambo watsinze amatora ufise uruhara runini, kuko umugambo watsinze amatora ni ukora la mobilisation y'abene gihugu, y'abagumyabanga benshi eka n'abatarabagumyabanga. Iki rero mugifisemo uruhara runini kugira ngo abo muri executive bashobore nabo kubaherekeza kuja kwenterevana muri executive. Bamwebwe mwamaze gukora iby'iwanyu bo bakeneye bazokorerako, nimwe mubahale donné. Umugambwe ni uhale donné muri executive, muri ibintu bijanye n'amaproje twavuze, ya matongo, ya maproduit y'amatongo, kudanifia amaproje ashobora kuzoja muri ayo matongo. Hanyuma mumaze kuyidanifia mugaca muhereza muri izo uti shiramo amaproje, ati twe twahejeje. Donc aha umugambo watsinze amatora n'abandi bari mu yindi migambo bashaka gukora, mwebwe nimwe muhereza les données, muzehereza executive kugira ngo icishira mu ngiro. Iyi ndabivuze gutya kugira ngo bimwe bimwe mumenye aho muronderera. Hanyuma ico siniko ndagisubiramo, cyo ndagihejeje. Hari ikindi cyiyumviro, ni cyiyumviro kijanye na security, umutekano. Ndababwira ikintu kimwe, narabivuze derema ndeme bikorwa rusange henshi. Nabwiye ukabona we uryama ukabona urakeye utikanguye, bugaca utikanguye, à la limite tu es bête cyangwa urumugwayi. Ndababwiye wewe ukaryama kimwe ava ngo umukondora zosi ngo nagahengwe ngo amahoro arahinda ngo n'urukingo ruramwa uruhindu ngo ruramwa namba ruhindu namba ikinabyo ngo muhoro. Menya ko soit tu es bête soit uragwaye, kuko nta mahoro nta mutekano ushoboka kubaho hano ku isi. Ndababwiye nta mutekano ushobora kubaho hano ku isi, kubera ko twebwe uko turemye abana b'abantu dufise inzigo, dufise ukwikunda. Wowe mu gihe umengo uri mu gahengwe, icyo babyita ko ari umutekano, mu gihe bavuga ko ari umutekano relative. Aha ni kugira ngo wumve yuko si umutekano,
nigisa n'umutekano kuko mu gihe wowe wibaza ngo wosinzira hari uwundi ariko aracuragura ingene yo gukata izose none sivyo no mu nzu y'umubanyi wowe waruzi uti ugasinzira kantuze akaguru kagereka ku kandi n'imvura iguye iciye mu ntuze muri bya byatsi ikagukorokera kunda ngo bagiye kumvugiriza ingoma nimumenye nta mutekano ubaho hano ku isi cyane cyane w'ico wo kwiyumvira ko umutekano ntabwo bavuga ngo umutekano ngo meze neza ngo ubu nta gakoma ntaki n'umutekano mu mubiri ubaho wowe ugira gute kandi no mu mubiri atawubaho mu mubiri w'umuntu hama imisi yose nko kugira ngo amaraso atembere mu mubiri w'umuntu ni kura none ahantu hacakora bibaza ko umutekano urimo cyamo byibaza urashira ku rutoki kuntu zurabe kugira ngo amaraso atembere ashike mu mutima pe no mu mutima ashembere mu mitsi hose ni kura negative positive wibaza no mu mubiri umwanya wose imibabi iriko birasagata utavuze ubwonko saga abantu bavuga amateshwa abandi bavuga ibi abandi biyumvira ibitaja ntibize umva uwo n'umutekano no mu mubiri nta mutekano urimo wibaza rero ugiye kuvuga yuko ngo uraryamye ngo hari umutekano hanze naho uri ntabuzi none ko ahura ari Imana yaharemye kari Imana kabitakubwiye aho yagushitse hariho reka rero ndabereke ko umutekano wewe wa mu mutekano ari relative naho nyene na relativity ni no yicara nuko uwo mutekano wiyumvira hamwe ushobora kuvuga ngo reka nsinzire kugeza mu gitondo hari abantu bagenda ndababwira abantu bagenda bakanywa inzoga akanywa ngo atumvise ko zigeze aha ngo nashaka kuza kuryama kumbe wowe uri kunywa inzoga nimbi yaba wari kuriyumvira ko hari uwundi muntu ari gucuragura imigambi mubi izo nzoga ari kunywa nkeyi ugataha cyangwa ukazinywera iwawe none sivyo aha muca muvuga ngo ya ngo utagiye hanze kunywa kurya brochette ngo n'ubunure ubunure ubunure sa umuntu yabizi ico yagenda yiruka apfa ku kazi aca ku biti ni ngo agiye kurya kanure nambara ubunure nambara aho rero ukazomara amasaha n'amasaha urya ubwo buntu bw'ubuki urenza kugwa urenza kwibiki nawe bamwe mukuma ngo baguye n'umuntu ze no mu makanivo n'ibiki n'ibiki donc wewe uri kijuju ugiye kuraba kuko wowe uribagiye ko ari uwundi muntu harya ku ruhande ari gucura umugambi kubi ati apfuma gukubita ubuhiri umererwe nabi nyakwigenero yatubwiye temve ati mwubake senga musenge mukora mukore musenga musenge mukore mwubaka mugavye nawe muri iyo logique wewe hari byukuramo nakazi kawe mugana ashaka kuvuga gatoyi ni resume mvuge ni mwame twame turi maso iki ndakiro kugira ngo wowe uvyitwararike ubimenye sikuva ko ndakubwiye yuko hambavuye hari umwansi eka niko bimeze kuko abantu uko turemye turikunda kwikunda niko kuva mu zangeso mbi zose kuko ushaka ko byose bizi wawe n'uwundi ntaronke iyo uwundi ataronse rero ahari inzara hazinduka umupanga
aharaye inzara icumu, abandi bati hazinduka inkoho. Donc rero ico nitukimenye, iyo bariko baramobiliza ku mutekano munuze mu ntwaro, muvyumve. Iyo umukuru w'igihugu avuga ati umutekano, abawujejwe bavyumve, twese tuvyumve. Baduhamagarira umutekano, n'ibintu barinda kuduhamagarira bagasemerera, oya. Kuko menya ko umutekano wovuga yuko ari umutekano wose, ntawuriho, ntawubaho. Mbega uwo gukuramo ya mitsi, aho urazi mu bwonko ukuntu information zigenda, uravye ko zigicobora ko umuntu yasaze, umuntu si muzima. None sama infli nerveux, electricité ni igihugu igenda igitraversa mu muntu, bicabona umutwi uyu muntu bazobona yiruka. Ntama uwo mutekano rero ntukunda. Sawa, ico reka ndakigezaho. Ibi ndiko ndavuga ni bintu mu byo turindiriye muzokora, muzotubwira umwakuza. Amapoint partie tuzogenda kubona des points saillants, tuzogenda tubona rero n'izindi. Mugabo ibi muzobikorere ko cyane. Hariho CV ubu izobiri kumwe naraye mbonye proposition yavuye muri leta bya CV, izobiri kumwe na Sentebe. Iki naco ni umuhamagaro, muze mugikorere ko cyane. Andiko ndavuga cyane mu ntara, muze mugikorere ko cyane ku buryo mushobora kuzotwereka umwimbo. Icanyuma ni ikintu kijyana n'ama contribution. Baravuze radio, uretse na radio hariho n'ibindi bisaba contribution. Murabona ukuntu mwambaye neza, murabona ukuntu mwashajije kabisa. Bamushaza uko nyene mutanga contribution. Wambare costume nkuko tubona uko mumeze, n'imvutano nziza n'abandi n'iki, mugiye gutanga contribution. Kuko ntibishoboka ko muri Kayanza, twebwe muri Kayanza mushobora kuvuga yuko tunanigwa. Iyi radio ntoyi mwavuze ngo ni radio yitwa nde? Ngo Buzima FM. None ubuzima no kuvuga vi, none ni non vi FM. Ngo Buzima FM itunanire pe, itunanire. N'ubutunzi mufise, igihugu cyose kizi ko mu Kayanza muri abatunzi, kandi nivyo. None sivyo? Sivyo? Nimwiyemera. No muzindi ntara muriyo, abacuruzi abaki abiza abagize gute, no muzindi ntara muriyo. None yewe kae radio FM ubuzima FM itunanire. Je bigeze kubi ndavuga nti ndavuga nti ibyo nibyo ukunda, reka ico gihe ndakora uko nshoboye, ariko numvise ko nabandi nabatacu bakoze. Ubu uri hano uhembwa imiliyoni ku kazi, uhembwa ibihumbi majana ngahe ku kazi, ukabura ni senkane, ukabura na senkane utanga hajya kuri radio FM kugira ngo iradi ikore. Noneho ko ndiko ndavuga ko navuze radio buntu, radio TV, noneho mucamujahe mwese mucamunyegera munsi y'amezi. Nico umuntu yovyumva. Rero ni mukora uko mushoboye, ubu
tugiye kuzoraba ingene muterera régulièrement dusavye mu ntara urongoye umugambo n'urongoye intara bakorere hamwe main dans la main baza batubwira chaque mois batubwira intererano zatanzwe amakondiro yatanzwe kugira ngo iradikogwe ikore chaque mois kuko ntibishoka nk'abanyakayanza yuko umuntu yokumva yuko avuye nk'ahandi mbe hariho abanyengozi bari hano ibi ntimubyumve kuko byo abimaramaje abimaramaje kuriya twari kuvuga mwari ubibya fino twari kubivuga mwasohotse kuko biramaramaje par mois bazoze baduha rapport de cotisation de contribution utazobikora tuzofata des mesures draconiennes nukazi tuzokamukuzamo none uzobukakora mwiki n'intari wawe atashoboye kugira ngo uhereze amaboko ndabibabwiye abashaka kundega muragenda mu ndege arabo muranuva ngo bagiye kundega ko namwebwe murubaho basi ugapfuma undega ku buryo wa documentation ariko kurabizi ndabitangire ega na Yesu kumusaraba nimwatanze raporo mbi ku Imana burya mugabo ni mu mwice mwebwe nimusanzwe pe rero ndabivuze umunsi nous sommes le 10 tugiye gukurikirana n'abandi bose babijejwe chaque mois hatange raporo ibikorwa mu ntara ni byinshi ariko umuntu avuze ati nta nakarubira ndonse yo kugira ngo cye gikorwa ndagikore none kubera ko abantu abanyakara tutari gukotiza tutari gukontribuwa nako kazi tuzatuvuga tuti bakabavanemwo ko ntacyo bariko baramarira igihugu ntacyo bariko baramarira intara nta nicyo bariko baramarira n'amakomine yabo aho ni nkuko bagabisha kandi sinzongera kubivuga kuko ubu tuzaturonka amaraporo tuzadutereta amaraporo kandi abazobatereta amaraporo bazompamagara nanjye ushire kwijisha na ministre muze mu mahanga nawe acishe kwijisha bishoboka gute ko mwebwe mushobora gutererana akazi abantu bamwe abantu bamwe ugasanga nibo bariko barakotiza kubera iki mugabo iyo hageze akazi umwe wese ashutoki hejuru dufashe turonka akazi dufashe kuronka akazi gitibagiwe cyo n'amatora yagize amakampanye n'ibiki dushire kuri liste gira gute uramvugira hariya nabandi tuzohamagara baza kuraba izo raporo finance tuze turaba ingene abantu bakontribuwa par mois muze mwigore par mois naho mpereje Imana ibahezagire kandi ibandanye bumvishe ibatsimbatazemwo umutima wo gukotiza Imana ibahezagire